Twisunze ivyiyumviro vy'abafana badukurikirana ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, haba Facebook page yacu, YouTube channel n'ahandi henshi dusanzwe dukorera, TikTok, Instagram n'ahandi, twahisemwo kubategurira top 5 y'abakinyi ngenderwako, y'abakinyi bafatwa nk'icitegererezo, y'abakinyi baboneka nk'akazoza keza mu mugwi nserukiragihugu mu gihe bobandanya ivyo bariko barakora mu mwaka wa 2024-2025, haba mu migwi yabo canke mu gihugu, iyo bizewe bagatumwako ivyo bakora ndetse n'ivyo bakora mu migwi yabo. Ubwo rutonde rero rw'abakinyi batanu nibwo tugiye kubashikiriza mu mwanya. Kuri utarakora subscribe kuri n'urubuga rwacu rwa Sten TV Worldwide, tuguhamagarira gukora subscribe kugira ngo tujane muri vyinshi tugenda turabashikiriza. Tutabarambiye rero, ku rutonde turafise inimero 5 gushika ku nimero ya mbere, aho nimero 5 bashoboye kuzishirako umukinyi myugariro Sabiyumva Frederic benshi batazira Fere, asanzwe akina mu mugwi wa USK Football mu bihugu vyo hanze. Uwo mukinyi akaba ari na kizigenza mu mugwi nserukiragihugu Intamba mu Rugamba, akaba yizewe n'abatari bake rero bivanye n'ingene basanzwe babona imyitwarire yiwe, haba mu kibuga iyo ariko arakinira umugwi wiwe canke ariko arakinira umugwi nserukira gihugu. Inimero ya 4 bakaba bayishizeko umukinyi Jordi Ruyongora, asanzwe akina mu cicaro ca kabiri mu mugwi wa La Riviera mu bihugu vyo hanze, nawe nyene ni asanzwe ari. Uwo mukinyi akaba ari umwe mu bakinyi twovuga cipukizi mu Ntamba mu Rugamba, aho atamyaka myinshi bahamaze, mugabo umusaruro berekana iyo bizewe bawerekana neza kandi ugashimwa na benshi, ari naco gituma bashimye kumushira muri ico kibanza ca 4 mu rutonde rw'abakinyi batanu baboneka nk'akazoza keza mu mugwi nserukira gihugu. Umukinyi wa gatatu ni Bimenyimana Bonfils Caleb, asanzwe ari mu mugwi wa USM Alger mu gihugu ca Algeria, aho uyo mukinyi asanzwe aca kenshi ku nimero 9, yizewe na benshi mu gihe bamubona nk'icitegererezo, bakamubona nk'akazoza keza mu mugwi nserukiragihugu, na cane cane mu gihe yobandanya nk'uko ariko arabikora mw'uno mwaka wa 2024-2025 adacitse intege. Umukinyi yashizwe mu kibanza ca kabiri ni Girumugisha Jean Claude benshi batazera Musauza, asanzwe ari mu mugwi wa Al Ahly mu gihugu ca Sudani, aho uyo mukinyi abenshi bariko bamutanga commentaire nyinshi, akaba ari n'umukinyi umwe muri benshi bahaye bavugwa ko cane muri vyinshi hano muri Afrika, ahari umukinyi benshi babona bagatangarira, batanguye no kumuha amazina menshi, aho ubona yuko ari n'umukinyi ariko araronderwa n'imigwi myinshi, tutibagiye umugwi wa Young Africa kuva mu gihugu ca Tanzania, aho atakaje ubwenge wirukanga inyuma y'uwo mukinyi Girumugisha Jean Claude benshi bazi nka Musauza, bivanye n'ingene bariko baramubona mwihiganwa rya Champions League muri Africa uko ariko aravyitwaramwo. Ikibanza ca mbere bakaba bagihaye umwe mu bakinyi bakunzwe cane ku isi, Ndayishimiye Yusuf Nyange, asanzwe abarizwa mu mugwi wa OGC Nice, ahari umukinyi benshi babona nk'icitegererezo hano mu gihugu c'u Burundi. Benshi baripfuza gushika hashitse, benshi baripfuza gushika mu makanda, baripfuza guca mu makanda yiwe, kuko ari umwe mu bakinyi bitonda cane kandi baboneka ko bumviriza bivanye aho yavuye. Uravye kahise kiwe ukabona nahageze uyu munsi, Ndayishimiye Yusufu Nyange arakwiye kuba koko icitegererezo ku bandi bakinyi no ku rundi runganwe rwiwe, kugira ngo nago rushobore gushika aho yoba ageze uyu munsi. Uru nirwo rutonde rw'abakinyi batanu Sten TV Worldwide twashoboye kubategurira nk'abakinyi tubona nk'icitegererezo, tubona nk'amaraso mashasha, nk'urunganiro rushasha ruriko ruravyitwaramwo neza mu mugwi nserukiragihugu, mbese no mu migwi yabo bariko barakiniramwo muri uno mwanya. Ku bwawe nk'umufana wacu, nk'umukunzi w'umupira w'amaguru, n'uyuhe mukinyi ubona yarakwiye kongerwamo muri runo rutonde rwa top 5 kw'abakinyi bavyigenzamwo neza muri no myaka, canke n'uyuhe mukinyi ubona atarakwiye kuja muri runo rutonde ariko twashoboye gushirako? Kora subscribe kuri runo rubuga rwacu, commentaire yawe iradukebura kandi iranatwigisha muri vyinshi. Turabakunda cane, mwari kumwe na Sten presenter kuri micro. Ciao ciao till the next time.